witwa Mudiri Akibar hama Bonfils nako uwitwa novuga ngo Marco Elmas kuri nimero 3 hama hagati mu kibuga re bazanye uwitwa novuga ngo Gaye Bigirimana Musanga Henry bazana uwitwa Bonfils Karebe hamwe na Django Gimushinda ndakina ku ruhande nuno novuga ngo Banza hamwe nibo ariko arakena novuga ngo ku makote atandukanye n'uwitwa Bonfils n'uwitwa Kanakimana Bienveni matches wadakuraba kuri equipe yitwa ndavuga ngo ino munyegori nako no muhagarikiza cyangwa no mumenyereza wa equipe ya Kenya asabaje kwitwa rya Beni Makati migore baba bataye no twa Bwira wanashaka gikwana anagira ikibazo c'imvure baramukurayo muri defense bazana witwa Shenje hamwe n'witwa Stevest Ovwino ama Onyango kuri kabiri no hape kuri nimero 3 ama hagati mugitwa Okwaro Duki Abuya Odiambo Wilson hamwe n'witwa Adam Wilson agahungu kameze nka karabo nako gafise ngira ngo Nation Tangisha kuri zibiri kakambaye nimero 11 niko kakarakenda uvuga ngo kuri nimero 11 nako 11 yari Wilson match zirangira turakinye ntaba mu rugamba barakinye igice cya mbere uko bavuze umunota uvuga ngo ubusa no ku wa mbere uwitwa Bonfils Karebe aza kuba yari umupira uva warutewe n'uno mukinyi w'intama mu rugamba azi ku izina rya Mudiri Akibar nka centre amaze kuba yitera uno mukinyi Bonfils Karebe aza kuba no vuga ngo asanga honyoye uno munyegori wa kipe yindwe ndavuga ya Kenya match bacha mu ikarati tugura byamaze wana mwanya mutoyo yigusa baraganira Jesse nabonye ko ikarati tugura ko nabonye okaziyo neza ariko match ndabona bamuha ikarati tugura tayari witwa Bonfils Karebe abarasohotse agenda afise umubabaro bashashika bakina 10 nako 10 mu kibuga Patrick ni match novuga ngo idasanzwe ni match nta mu rugamba bagerageje bona shaka gukina twabonye performance zamwe bakino vuba batandukanye mu gice cya mbere ariko tukabona wana gice cya kabiri bise ko vyahindutse match muri rusangi ishusho wowe yihaye imeze gute navuga ko ni vya bindi nyene biracari vya bindi twabarundi dukina football nziza ariko abarundi dukina football nziza buri munsi twamadukina neza twamatwitwara neza ariko ubundi kirababaje cyangwa kiratangaje kumva buri gihe tuza imbere ya equipe nkuru tukitwara neza imbere ya equipe ntonye tukitwara neza mugabo se tukaguma twatsinze navuga ko kugeza uyu munsi ndacibaze ski integuro zacu zishingiye kuki cyangwa zizohava zitugeza kuki ko mbona umenga biracagoranye ku munsi w'ejo twaragerageje guprofita ubushobozi bw'umukinyi twa Marco Elmas twaragerageje guprofita ubushobozi bw'umukinyi twa Jack Claude Girumugisha tukagerageza guprofita ubushobozi bw'umugabo yitwa Mudiri Akibar cyangwa se Jonathan Ahimana mugabo n'ubundi nkabona ko mu bijanye n'imikenyuro yakoreshejwe mu kibuga no mumenyereza ndetse novuga n'urukino ndiko ndabona hari ikintu gikomeye kibuze umumenyereza yakabaye yabonye agakorera kubera ko match yo ku munsi w'ejo twabonye match tagira umuntu nimero 10 ivyo nyene n'ivyo renke ko tuzakuba twinjiyamo na shaka hari umuntu yigeze kubaza ikibazo kivuga ngo mbega iyo uhawe ikarati tukura gukura mwonde hagati y'umudefenseur umukinyi hagati ndetse n'umusatirizi iki ni kimwe mu bibazo abamenyereza bakabaye bibaza ngo eske ndo sikarata y'umuhondo niye nimero noshobora kwica kugira ngo ntigire ikintu gikomeye nkorako muvyo ndiko ndakina novuga iyo mvuze ngo ishusho nahaye urukino urukino rwari rwiza ku ruhande rw'Uburundi mu gice cya mbere c'urukino igice cya mbere yego hanyuma igice cya kabiri kimaze gukoroka igihugu ca Kenya cize Burundi kuruta uko Burundi bwize Kenya kubera ko par exemple nk'umumenyereza wa Kenya azi pressure abakunzi ba equipe nationale ya Kenya bamushirako mu gihe atsinzwe urukino ndetse na match iruka match batsinzwe na hajya yari na Gambi ibitsindo menga vyari bibiri nimba atari bitatu vyabaye bitatu kuri kimwe yego iyi match abakunzi ba Kenya bamuhagaze ko muri journalism bamuhagararako baravuga ngo wakabaye ahubwo wapfumye ukinisha bajya bakinya wakinishije muri shana hako uza gutahukana nako gukubitwa bigezaho na equipe idashoboye nk'iyo novuga rero ko ni kimwe mu bintu no mu Burundi dukwiye kwiga tukaniyumvira eske ubundi kibazo gihagaze hanini ko n'ubundi tuguma dutsindwa eske ku munsi w'ejo twatsinzwe no kuba atakarata nako kuba dufise ikarata novuga ngo itukura canke hari ibindi bintu vyatumye dutsindwa ko n'ubundi nubwo tuvuga ngo twari dufise match mu gice ca mbere twagerageje kuvyaza umusaruro uwo mwanya gute okaziyo twaronse twakreye izabaye izihe nimba twariko dukina umupira mwiza ibigiye ku bwanje rero nivyo mba mbona umenga hanini dukwiye kuza turafatira ko muri equipe nationale tuyibaza ngo ibintu vyacu bimeze gute bavuga ko kwishusho nahaye urukino nta bivuga ko cyane wari urukino rwiza mugabo raporo avec la tactique zaje gukoreshwa no mumenyereza bivanye n'ivyari bibahaye
bitabaye vyiza ku ruhande rw'u Burundi. Yego. Ubundi ubivuze neza cyane natangwe mvuga igice cya mbere ndavuga ngo intama urugamba ikora kina uravye n'umuntu uvuga ngo serukiye intama urugamba ikora ageze gukora kina navuga ngo bafise baki batandukanye kuko ivyo witwa Patrick Sangwa Mayane uvuga ngo yagiye karavuga inyuma y'ikigano wanashaka inyuma ya match wanashaka kumva ari wanashaka rino jwi Patrick Sangwa Mayane yavuze ariko nagiye kuba numva ndavye cyane cyane ncyo nagomba ko turagaruka ko nashaka uwitwa Patrick witwa Bonfils Karebe arose karate itukura ayirose hakiri nova ku munota wa hafi urota wa mbere ntari mwanya na muto haciye baciye bakiri iminota nuvuga ngo 40 ingahe iminota 45 igice cya mbere nta mukino umwe agize iki asuye karasubirizwa ico ni cya mbere wagenda mu gice cya kabiri waza ku nta mu rugamba ndavuga witwa Patrick Sangwa Mayani twagiye ko turabona igice cya mbere nuvuga ngo na gice cya kabiri uwitwa nuvuga ngo n'umumereza wa kipe ya Kenya wewe wiwe aza gukora nuvuga ngo impinduka usumba witwa nde witwa nuvuga ngo Patrick Sangwa Tareko kuko mu nta mu rugamba remplacement ya mbere yabaye kurota mu 73 witwa Musanganire yinjira nakasohoka hinji witwa Redinho Mukono hama uwitwa Kiriongozi nawe aza kuba yinjira asubirira witwa Bonfils Kanakimana nako Bienvenue Kanakimana ku 73 uvuga ngo yakoze remplacement match igeze ku 73 jana nicaye nagatuye ko numva ko twicaye n'abagenzi bacu bamesha makuru aravuga ati ndugeza muri kano kanya gute wewe washoye kuba uri kurabona ko no munsi witwa unumenyereza novuga ngo akipe ya Kenya wewe ubwawe afisa 11 bariko baragize iki bamaze kuba wewe waruzuye mugara abone karahindura mugabo wewe Patrick Sangwa Mayane no munsi wamaze kubona impinduka wamaze kubona ko abakinyi bawe ariko baritanga abakinyi 10 kuko je niko ndaraba igice cya mbere witwa novuga ngo uno mukinyi azu kwizina rya nimero 2 Mutera Kibanda namushimira cyane yakinye match dasanzwe n'umukinyi akina hagati mu kibuga mugabo ejo munsi umwe ni bare bakibaka igice cya mbere neza warashaka na match yose witwa Mutera Kibanda yakinye match novuga ngo idasanzwe wagana kwitwa Marco Enmas nawe ku gice cya mbere nize ntibwe karaboneka kubera ko ntabwo abasatizi bo muri equipe iko ya Kenya yakiragerageza kwikirakina kuko wasaga usanga Burundi ko yakina possession wagenda kati mu kibuga umunyegori na uno Jonathan Ahimana nawe nabonye Jonathan Ahimana yakuye umupita ari mike kuko buri gice cya mbere cyage kuranga inta mu rugamba buri yatana occasion uvuga ngo occasion net yari mipira no uvuga ngo ica hejuru mugabo nta mupira w'umunyegori w'igihugu cya Kenya kirati no occasion bwa mbere yari ibonetse inta mu rugamba ntabwo tuze turaboneka nako niyumva no munsi usigaje uno musatirizi ndavuga ngo mushasha wa kino kintu mu rugamba ndavuga ngo azi ku izina rya ni Vance ariya yego Romain Vance uno munsi ni wasigayeyo ucusiganda ku mpande novuga ku mpande zitandukanye twabonye witwa Kanakimana Bienvenue vye karakina neza ukaza gusanga witwa uno muhungu Musauza cyangwa udigirira umushekara kina mugabo biragaragara ko neza hari kireko barabura cyane kuvuga ati none ko uno munsi nta mu rugamba ko tubona mengo hagati mu kibuga usigaje Patrick Yusor ufise witwa Musanga Henry ucugiyana no mukinyi azi ku izina rya Gary Bigirimana nukuvuga bane bakinyi bose ko ari babiri pote zabo niba bakina uvuga ngo bakina nk'abakaseri witwa Musanga Henry nivyo bashaka gukina nka nimero 8 mugabo niba bakina uvuga ngo bagize iki bashobora kuba bokina nka nimero 6 uno munsi ivyo yateguye witwa Patrick Sangwa Mayane bimaze gupfa kubera ko abona yuko uwitwa novuga ngo uno navuga ngo Bonfils Karebe bagize impinduka ariko twari turabona nta kintu nabonye agiye kubwira abakinyi biwe ngo hindurira nabiriye nako ndarabasani hafi yo mu mezi witwa secondary match hari ndavuga ati nako niyumvira SK uno munsi ko tubona igice cya mbere nivyo mwagikinye neza igice cya kabiri igihugu cya Kenya kiraje kirabagombora nako kiraje kirakina match ubwo nta mukinyi novuga ngo yosha uzagakina hagati mu kibuga aba bakinyi batandukanye bakozwe tubona bitwa ba Abedi Bigirimana bari bahari uno Shasi na Imana yarahari twanabonye witwa ndavuga ngo no muhungu Abedi Bigirimana acinjira igice cya kabiri kuko yigiye ko yinjiye wanashaka igice cya match go minarangiye kuko yinjiye ndavuga ngo Abedi Bigirimana ku botana uvuga ngo wakanga wa 85 hasi kinoti 5 kugira ngo match inarangiye ese kuno munsi ko twabonye ama occasion uno musatizi mushasha tukabona imipira imwe ya Abedi Bigirimana karatera no twabonye match ubwo nebwo hagere ko twoshaka ko tubona impinduka akazikora hakiri kare para kuvuga ngo no munsi ngo ndarindire ngo nkine kuna kuriya umumenyeza wa kipe yakinyira gugombo arakumenyera karakugenera ngo ashobora kuba ari karagu aragukenyura nawe Patrick Sangwa Mayane
kugeze ko ikora kwaka umupira wewe wakoze iki umumenyereza wa Kenya yagize akabazo gatonya kubera ko umwe mu bakinnyi yari yatanguje mu kibuga yitwa Bwile yaciye ava mu kibuga agize akabazo k'imvune acisubirirwa hari ku munota wa gatandatu gusa ano musore yitwa Bline Odiambo umumenyereza wa Kenya yabonye urukino ruriko ruragorana cyane gose ko intamba mu rugamba zishobora gutsindwa akiravuga ngo reka mpindure abakinnyi bamwe ndabakure mu kibuga kugira ngo ninjize abakinnyi bashasha bashobora kuza kumufasha hakiri kare cyane gose ku munota 26 aguza gushamwo umusore yitwa Timothy Uma akora mu ngabo yitwa Alpa umumenyereza wa Kenya yabonye ko ibintu bikiriko biragorana aza gukuramo umugabo yitwa Job Ocheng azana igisore cyitwa Abuya nako yakuyemwo umugabo yitwa Abuya nivyo yego acanjiza igisore cyitwa Job Ocheng ku munota wa 65 uwo munota nyene leo yinjirijemwo umusore yitwa Ryan Ogan akuramo umugabo yitwa Odiambo na cyane cyane ari nawe Ryan Ogan yacadutsinda igisindo twinjijwe ahubwo yakuyeyo duke Abuye yongera yinjiza no Liam Ogan uno yatsinze n'igitsindo yaramusubije uwetsinze igitsindo yaravuye ugatebe kabasubirira kuko yinjije abakinnyi kuri babiri umugabo yitwa Odiambo acashiramo Ryan Ogan sivyo hari ku munota 65 w'urukino acakuramo umukinyi yitwa umunota nyene yaciye akuramo umugabo yitwa Job Ocheng azana umugabo yitwa Abuya mu bisanzwe yasubije abakinnyi babiri ego ku munota 45 nakwa 65 mu gihe imbere yari yasubirije ku munota 46 umugabo yitwa Timothy Uma munota 46 ego kujinjira mu gice cya kabiri cy'urukino bivuga ko ugerageje kuraba umumenyereza w'intamba mu rugamba yaje gukora impinduka ya mbere mu rukino umumenyereza w'igihugu ca Kenya amaze guhindura abakinyi bagira kuri 4 barishika kuri 4 Burundi twatanguye dukina nivyo tuzi neza ngo turi ku kibuga cacu dukeneye intsinzi vyanga bikunda kugira ngo tuyitahukana umugabo witwa Sangwa Patrick akagerageza kugwana kugira ngo arabiye ko intsinzi ayitahukana vyanga bikunda ikintu ca mbere capfuye cabaye iki intamba mu rugamba mu bakinyi zakinishije mu kibuga ugerageje kuraba yakinishije abakinyi baba defenseur 4 akinisha abakinyi bo hagati babiri akinisha abasatirizi 4 uranyumvira nukuvuga yego aho hagati mu yona guciriyemo hari witwa Musanga Henry n'uwitwa Gael Bigirimana Gael Bigirimana umukinyi yateruka gutuma ko muri equipe nationale aje kugaruka vuba mbamwe mu bakinyi bantu vuga ngo muri rusange bariko barakina bari beza mugabo ataruka gutuma ko muri equipe nationale hanyuma kandi ugacutuma ko nako yacesha mu kibuga na Musanga ari umukinyi asanzwe akina mu gihugu cy'u Rwanda nawe adakunze kumenyerwa gukina mu bakinyi batangura mu kibuga mu rukino mu gwiseruka gihugu hanyuma abasatirizi 4 acazana abakinyi babiri bakina kuri nimero 9 umugabo yitwa Bimenyimana Bofis Caleb ndetse nabanza na Mabanza Vansi acakinisha umugabo yitwa Kanakima ndetse n'umugabo yitwa Jean Claude Girumugisha nimba hari ikintu kimwe cica equipe zikina pass no kutagira umu nimero 10 ibi nibaza ko ari bimwe mu bintu bikunze gukora ko umugabo yitwa Hansi Flick muri Barcelona nibaza ko ari bimwe mu bintu Pepe Guardiola akunze gukora ko mu bijanye no kugura abakinyi biwe akunze gukinisha akavuga ngo nimba arantu hambere nkeneye kumanza gukomeza ni kuri nimero 10 kugira ngo ashobore kuma umusaro niyo mpamvu Pepe ashobora gushiramo abakinyi babamiri bakina basatira batatu hako abuhura nimero 10 mwiza ugasanga Rian ari mu kibuga ugasanga nabandi bakinyi bagiye batandukanye bari mu kibuga mugabo akibanda kugira ngo akinishe abakinyi baba nimero 10 beza kubera ko abizi neza ngo umusatirizi aza gukenera ibaro ayikuye kuri nimero 10 honyine niho hahari niyo mpamvu Mudere Akbar sanzwe akiri umupira unyaruka wiruka wo kwegera imbere umugabo yitwa Marco Wimanza akiri umupira wo kwiruka unyaruko yegera imbere abakeneye abandi ba backup bashaka kuza kumuha umutekano kugira ngo ntaruhishwe cyane ndakumva ndavuga ko ugerageje kuraba mu kenyero yarakinishije nabitahura mu ruhande rumwe rwo gukinisha abasatirizi babiri aba nimero 9 babiri hanyuma kagira abakinyi bo ku mpande benshi ariko uko nabonye abakinyi bariko barakina nuko vyagaragara nkaho menga Bimenyimana Bofis Caleb niwe mukinyi ari kuri nimero 10 hanyuma amaze gusohoka mu kibuga nubundi nta cyakogwa tuguma dukina gutyo nyene atamu nimero 10 dufise twamaze no gutakaza undi musatirizi w'imbere
ubwo twari dukeneye umukinnyi ashobora kuza kudufasha ko alimentage ega naguciriyemo Bwana Patrick ni kimwe ko ndagaruka kuvuga ngo uno munsi ubonye witwa Bofis Karebe aragize iki baramuhaye ikati tukura ni ukuvuga ngo buriya uno kana na kuno Karebe asohotse nta wundi mukeshe ko rinja yagumije muri suva ngo yagumije kuri ya system hari vyahinduye mu kibuga mugabo yagumije wo Musa Henry agarukana kandi witwa Garbe Girima ni ukuvuga ngo wamukiye ko uvuga ngo nimero 10 ntigeza za na gatowe novuga ko hendabira uravye mu mukino abamenyereza bakoresha ubwenge no kwigana Sangwa yani Patrick afise staff yagutse afise abamufasha kuraba ama video afise abamufasha kwiga adverse hanyuma kandi nawe nk'umumenyereza akagira ivyo ashobora gukora mu kibuga nibaza ko kimwe mu bintu twakunze kwidogira umugabo witwa Olivier Niyunge ko mutombora ari uko yaza gukora impinduka ari nkaho ibintu byose byamaze kurangira tuja kugombora gusa ibintu byasa n'ivyamaze kurangira ubona ko impinduka zari zikino umugabo nizikoko umumenyereza mwiza n'uwiga equipe buri munota akiga ngo inguvu equipe ifise inguvu zihe twe twakora gute kugira ngo dushobore kuvyaza umusaruro inguvu nkeza equipe adverse mumenyereza wa Kenya mumenyereza yitwa Ben MC Kathy nimwe mu bagabo bwa mbere na mbere asanzwe amenyereye equipe yiwe amaze kuyimenyereza igihe kitari gito kandi ugiye kuraba abakinya kunze gukinisha uza gusanga ni hafi babandi nyene umumenyereza yabonye intamba mu rugamba nka equipe idashobora kubatera igitutu gikomeye kubijanye n'imipira yo hagati mu kibuga aravuga ngo uko vyogenda kose nkeneye kubasatira nciye hagati kubera ko nta kintu gihari haragaragara twebwe mu rukino turitwa abakinyi baritanga vraiment ukabona ngo umukinyi wese ari mu kibuga ariko aragerageza gukoresha inguvu ziwe zose kuva mu mitsi no mu mano kugira ngo ashobore guhinsinze equipe Erega Bwana Patrick ugarutse no kuraba na remplacement ya mbere yakoze ku minota 46 yinjije no musore Timothy Ouma ni umukinyi wo hagati mu kibuga ku ruhande rwa equipe ya Kenya ku ruhande rwa equipe ya Kenya urumva ivyo ni vya bintu nyene vyerekana yuko yamaze kubona yuko uno mugwi w'Uburundi ino equipe nationale intamba mu rugamba hari gitutu itari kiramuterako na cane cane aho ubona yuko hagati atakini kirakora cane cane acagerageza kubaka nawe hagati kugira ngo bikunde yifashije ijya faiblesse y'u Burundi kugira ngo naze kurondera nama nabivuze mvuga ngo intamba mu rugamba kugeza muri kano kanya turazi ko neza twama tubona ko intamba mu rugamba bama bakina igice cya mbere neza uravyibuka ku gihugu cya Senegal muravyibuka ku gihugu cya Cameroon muravyibuka mu bihugu bitandukanye bivuga ngo igice cya mbere intamba mu rugamba twakinye match idasanzwe ariko twagaruka igice cya kabiri cyo bira no ku munsi w'ejo ndababwiza ukuri intamba mu rugamba baje barakina turabona ubushobozi bw'uwitwa novuga ngo uno Mudera Kibar kuri nimero 2 yakakina aragora no musatirizi navuga ngo wino gihugu cya Kenya twanye witwa novuga ngo hagati mu kibuga sinovuga hagati mu twabonye witwa novuga ngo uno muhungu Marco Elmas yarekana match nziza niho wanashaka Marco Elmas wewe niwe yerekanye novuga igice yerekanye match nziza igice cya kabiri uwitwa novuga ngo Jean Claude Girumugisha abo numva bavuga bamwita ngo Jeremy Doku abandi bakamwita ngo Vinicius Junior abandi bakamwita amazina atandukanye yekerakina match novuga ngo idasanzwe oya nimba hari abakinyi barayi bakoze twabonye ko bakoze cyane no musore Jean Claude Girumugisha hamwe no Marco Weymans aba rero ni iki kintu nako ndavuga kijanye no kwigana nimba twaravye match ya Paris Saint-Germain na Barcelona warabona ngo buri gihe umugabo yitwa Luis Enrique yigaraba ngo Ansifrika koziki nanje cenkuriki nimba kuyemo umukinyi wo hagati abakinyi wo hagati mu kibuga reka nanje cyo niziza umusatirizi nimero 9 ashobora gutera umutwe aze kugwana muri defense ya Barcelona nimba akuyemo abandi bakinyi reka ndibere na kareka ngire kuno ukabona umenga ni ibintu bisa nibiriko birakurikirana uwakoze ikintu ujya cagikora erabo uyu mwanya umugabo witwa Ben MC Kathy impinduka yakoze reka ndakurika ingene zimeze impamvu ziri tactique ubwa mbere na mbere nivyo yakoze impinduka novuga ngo iri force ku minota wa gatandatu akuramwo uno munyeza witwa Buile yarababaye nyuma yo kugongwa na Bofis Kaleba akamukubita umugere hajya hafi ngira kwisura acayinjiza umugabo witwa Ben Oyambo aha nta strategy zarimo mugabo cundabiri izindi strategy ku minota 46 aho byatanguye gupfira igice cya mbere kirangiye Uburundi bufise umupira kandi umupira twari dufise suko twari dufise abakinyi beza bagate bariko barafasha ku distribute ya mabalo ahubwo nuko Kenya yabaye hasi y'igihugu cy'u Burundi bivanye na football bariko barakina Kenya bari hasi y'u Burundi cyane hanyuma umumenyereza Charaza ahindura akuramo umugabo witwa Job Ochengo nako Abia yerekwa kina kuri nimero 10 ku munota
novuga umwanimateri waje wa mu nimero 10 umwanimateri waje akuramo no mugabo oya yatangiye gukuramo umugabo yari kwakina ku ruhande ari kwa ku minota 46 yakwemo uno yitwa Harper Harper yari kwakina hano kwa kana Kimana Bienvenue ko yakwa yari namaze n'urwabwa n'ikarata y'umuhondo oya wowe manzi uvemo n'avuna duhisha ikarata natwe tukura reka tukwereka ukuntu dukora aca kuramo umukinyo ku ruhande aca injiza nde wibaza aca injiza umumiriye defensif aje kugora hagati mu kibuga umukinyi wo hagati yego ubwa kabiri aca afata kuramwo kubera ko uruhande rwa mbere rwa rukomeye uruhande rw'u Burundi Ridic twemeranye neza ngo rwa ruhande rwa riko umugabo witwa Marco Wemans n'umugabo witwa Jean Claude Girumugisha yari ahantu hari hagoye cyane gose cyane umva Marco Wemans karagorana cyane uwitwa novuga ngo Jean Claude Girumugisha karagora kuko karadugana umupira ga Marco Wemans acarondera novuga ngo witwa Jean Claude Girumugisha nawe akaca nawe yagira za dribble ziyo ubwo umumenyereza wategerezwa kwiga ngo eske uruhande rukomeye bingana kuno umukinyi yitanga bingana kuno ari kumwe na Jean Claude hariya eske umukinyi mugenzanje za kuba mufasha umugabo witwa Onyango araza kubafata ari babiri bikunde ko Jean Claude ari kwayitanga cyane gose ndetse none umukinyi yitwa Wilson nashize kuri ruya ruhande yari yambaye nimero 11 atashobora kumuhagarika uyu muhungu wewe ntanaguciriyemwo yagiye kuri kote imwe kuri kwa Mudeli Akibar biranka yongera hindukira garuka kwa Marco Wemans biranka aguma hindagwa ko abona ko bano baratero ba equipe y'intama mu rugamba bakomeye vyasi kwa bacako cyane bari bakomeye cyane uno mugabo rerekana ko ikintu yaciye akora yaciye afata acakuramwo umukinya ariko akina kuri nimero 10 yitwa Abuya na cyane cyane ko kuri nimero 10 twari dufise y'abakinyi bakina hagati mugabo bose bagomba gukina basa n'abadefana umugabo yitwa Ari Musanga ndetse none umugabo yitwa Bigirimana Gayen bose basa n'abakina nk'abadefana cyane acavuga iyi nimero twe ntakiri kwira dutwara nimero 10 reka ndayikure mu nkwereka ico nkora acakuramwo uyu mugabo yitwa Abuya aca yinjiza igihungu citwa Job Cyengo cyambaye nimero 9 iki gihungu cyacekiza gukina ari gikinyi gisanzwe gikina ku ruhande rwa Marco Wemans neza cyane urumva iki kintu akoze ubwa mbere yakuye mu defenseur injiza umukinyi wo hagati kuri nimero 6 aca afata akuramo umukinyi ariko akina kuri nimero 10 aca yinjiza umukinyi asanzwe akina kuri nimero 7 uburundi bwari ko burakoresha igoye cyane ya Marco Wemans ni naho rega Patrick Marco Wemans gice cyake tuyo turabona Marco Wemans atera amatacre meshi cyane akarazira bikomeye no kuvuga ngo imbere gukomereka yanakomeretse no kuvuga ngo ico giye muri iyo nzira nabonye hari urukino ruheza ryama hasi nk'umuntu yahwereye sana harimo n'umubara wowe byose ariko kandi ugiye kubira Patrick na Yusor niho twaje tubona harakana komeye avuze witwa Patrick Marco Wemans gice cyambere yari arakina umupira atakiyoza kimafise ariko amaze gukora impinduka mu meza wa kipe ya Kenya niyo twagiye turabona ko Marco Wemans ahubwo akatera amatacre akarazira bikomeye nuvuga ngo ya mipira kudugana arondera Jack Girumugisha yacikabano erega ugarutse ukanaraba remplacement zose zakozwe n'umumenyereza wa Kenya urabona ko remplacement yagije kwiga equipe y'u Burundi kunikira kinamo n'inzira nziza zomworohera kugira ngo bikunde aje gusatira equipe y'u Burundi yikure muri situation igoye abona ko yararimo equipe y'u Burundi yari yamusezeye ubu nagomba gusobanura kino kintu c'impinduka ziri strategique zakoreshejwe n'umumenyereza w'igihugu ca Kenya ibi yabikoze byose arabikora arahindagura akuramwo mu defenseur akuramwo mu nimero 10 kugira ngo arimere uruhande rw'umugabo witwa Marco Wemans mugabo acarabona ngo bino bintu nubundi ntibiriko birakora reka ngira ikintu kindi nkoze kugira ngo equipe yanje yitware neza ku munota wa 65 nyene acafata kuramo umugabo witwa Odiambo yariko akina hagati mu kibuga uruhande rwariko rucako no kuvuga Odiambo yafashanya n'umugabo witwa Onyambo yariko akina kuri zibiri bafashanya kuhagarika umugabo witwa uyu Jean Claude Girumugisha vyanse vraiment vyabananiye acavuga ngo rekaninjiza amaraso mashasha acazana mu kintu gisore ca Ryan Ogam kugira ngo kize gikine kuri ya nimero 10 girikire ikintu gikoze cinjira muri surface de réparation ya equipe y'intamba mu rugamba muri iki gihe cyose umugabo witwa Mayani Sangwa Patrick nta kintu yari ko arakora yari yabiretse aravuga ngo reka ndeke kugira ngo abakinyi banje simave ndabonona ngo bave basanga bishe match uko yari kwiragenda ubwo ni inamba mu rugamba zatakariye hano nyene igice cya kabiri gica kiratangura dutangura dutegwa pressure tutabona neza ukuntu biriko biragenda babakinyi bakabaye ari beza Marco Wemans Mudeli Akbar ukabona ngo bariko barasa n'abagomba kuremerwa ndetse Mudeli aza gufasha kana Kimana Bienvenue kugomba gukina rujya ruhande kandi kana Kimana yakabaye iriwe mukinyi yakaduganya imipira kayishikiriza uyu muhungu yitwa Rumi Vasile kwa kina kuri nimero 9 nubwo nawe ata performance neza nacashare ko yari na match yiwe ya mbere hanyuma ibi byose biraba imipira cundabira hagati mu kibuga
Musanga ari Gayere Bigirimana bari barushe bari baremerewe. none urakuruha gute Patrick uri kurakina mudakwiye uriko muritanga bikwiye bikomeye cyane ukacuguma ukazamva ba Patrick sangwa Mayani ari tekani vyoroha ko Kenya bavana ibari imbere y'izamu ryabo bakajegereza imbere y'intamba mu rugamba baciye hagati mu kibuga atamuntu numwe ashoboye kuhagarika kuburyo ubona umukinyi w'intamba mu rugamba yiruka ku mukinyi wa Kenya ngo munage agakubita bikangu tuvuga tukamenga nta nduduhari erega twatsinzwe igihugu c'urundi cyatsinzwe igitsindo kimwe ko busa ariko twibukanye kandi kana urabe amasave y'uwitwa Jonathan Nahimana yakoze ku rukino ku munsi save nka zine z'umuriro zimwe ziteye ubwoba amabaro yose avuye hagati pana mwe uvuga ngo ni yandi ngo karuhagize hakariya ni za save nyene ziba zinateye ubwoba cyane ubwo rero intamba mu rugamba twari dufise nimero 10 yitwa Shasiri Nahimana twari dufise nimero 6 yitwa Jospe Shimirimana twari dufise abandi bakinyi bagiye batandukanye abo hagati mu kibuga ndetse n'abadefenseur nubwo batari benshi Frank Nduwimana kuri nimero 7 kuko utomwinjiza mu kibuga kugira ngo yikinire kandi warabonye muri entraînement ari umukinya performing neza ndetse no mu match agira atandukanye ari umukinya w'umutiterere muri equipe yiwe novuga ko ibintu nibike byakozwe hari ibintu bike byakoze ku ntamba mu rugamba ubwa mbere na mbere niki nuko umumenyereza w'intamba mu rugamba ataza abakinya afise ubushobozi bw'ivyo bashobora gutanga mu kibuga kugira ngo abizere ikindi cyambere ntaraba mu match yabo usanga atarigera narabana match ya Frank Nduwimana yamwumvise gutyo nibaza ko araba twatu video duto kuko yibere mu Bubirigi hari nacyari ko afise na equipe amenyereza mu Bubirigi hanyuma ubushobozi bw'aba bakinyi bagiye batandukanye nako kubura bano bakinyera amazi imisi ategura aba basivye ba Trésor hariho n'undi mukinyi ndiko ndibagira kina kuri nimero 2 hariya kwa Mudarakbar kuri kabiri ndamwibagiye izina ntacu nta kibazo ubundi bazanye wibagiye ni cross niyo kuri niyo cross niyo kuri niwe nariko ndavuga kubura cross ukabura Frederic Sabiyumva ngira vyamucanza hanyuma arabura amahite mwafata cyane ko yabona ngo sinofata riske mu gihe equipe iri muhira kandi yifuza kuronka intsinzi vyanka bikunda je ko bwana uvuga ko ubwoba bwasangwa bwadukozeko kwanga gusubiriza hakiri kare ukabona ngo nta muri nimero 10 mfise eske ni iki nimero yihe ndayibuze eske Vansi mu gusatiriza ariko afashe iki yakiminota 90 yose ariko akina 90 eske mugaba ariko afashe iki imbere izamujyanje ko nubundi ndiko nkinisha umupira nkuye kwa Jean Claude Girumugisha wonyine kwa kana Kimana eske ariko afashe iki eske nta wundi mukinyi mushasha no kwinjiza rero kwiga match umunota kuwundi ukumva uhangayikije na match novuga ko vyananije intamba mu rugamba bituma tutitwara neza muri runo rukino kubera ko impinduka zaje gukogwa wabona ngo zaje ari impinduka zifise ikintu ziza guhindura mugabo zatevye kuba ku ruhande rw'intamba mu rugamba ndakubwira akantu bwana Patrick uravuza akantu gakomeye cyane ku ntamba mu rugamba wavuze abakintu vango batandukanye yibuka bafise witwa Abede Bigirimana mbega Abede Bigirimana kuva yinjiye vyashe bigenda gute Abede Bigirimana kuvuga ngo yinjiye ku munota novuga ngo bise nuko minota 45 wavyumva harasigaye masika kuri iyo minota 5 yonyene niyo twagiye ko turabona equipe nationale nta mu rugamba ariko barakina y'amashuti aja mu igoro umunyegoro wa equipe ya Kenya ariko yitera ariko yikura kuri amasave niyo twabonye nuvuga ngo amasantre meza yitwa Abede Bigirimana niyo twasuye ko tubone nta mu rugamba hagati mu kiwe ko barakina hari ikindi kintu cyane abazi gute Patrick na Yuson ushobora kumbwira yuko ushobora guhuramwo ugatukuramo musanga Henry ukacugumiza mwitwa Gare Bigirimana kandi Gare Bigirimana ariwe yarushe kuruta uwitwa nde musanga Henry kweka arahindura imihinduka kuko uraba mukora ndiyongeye kuba yinjira hasose musanga Henry ku munota 73 uno kiongozi ni naho mbere kanatsinda na barahindura kubera mu Rwanda guru biriza ndakubwira ikintu kimwe ridike Ramprasima kuri zitatu zo zawe ko nta mu rugamba kana kubwira ikintu kimwe ridike ya mbere kaba yakoze ku munota 73 twari equipe yatsinzwe sivyo twari equipe yatsinzwe nitwe twakabaye twiga strategy zo gusatira Kenya hanyuma iyo Kenya twebwe iyo equipe ya Kenya ku munota mu minota ya kare ku munota haje wari wakanga wa 46 nibwo yakuyemo umudefenseur yinjiza abakinyi bo hagati no kuvuga uruhande rwari ko kana Kimana yagwishenjiza umukinyi wo hagati kugira ngo adestabilize novuga ngo intamba mu rugamba hagati mu kibuga kubera ko yari yamaze kubona ko bapfuye uravuga uruhande kandi rutariko rana function cyane uruhande goshora no kumutera ikibazo ari uruhande ruri kuja kurudigira mugisha n'umugabo witwa Marco Wimanzi kubera ko nubwo Muderi yakina neza yashobora gushika imbere mu busatirizi hanyuma uri umumenyereza wa equipe nationale y'u Burundi uciye ufata ukuyemwo musanga ari niwe nimero 6 hari mu kibuga
uciye winjiza eri Eridino Mokono nico ndabwira ushaka nawe n'umukinyi nivyo akina hagati kuri zitandatu ariko we bafise karite yo kugumana balo rimwe na rimwe akagerageza no gutera ama counter attack nimero zitandatu twari dufise ejo umu nimero zitandatu mwize yari ari Musanga yari Gayere hanyuma kandi uwo Gayere ni mushasha muri equipe nationale ntiyaruka kuhaza araciye imisi itari mike yego rero novuga ko impinduka Sangwa yakoze ngirayihweza ku rutonde rw'abakinya afise akaraba ngo Jordi aheruka mu mvune akaraba Frank n'agakinyi gashasha kamenyerewe akihweza akaraba ngo Joseph Shibirimana ntiyaruka gutubako ariko Joseph ndakubwira ko mu bakinyi dufise bafise karite yo gukontorora match mu kibuga Joseph arimwo ku munsi wejo wana Patrick abakinyi bari bakeneye gukina match yo ku munsi wejo ntibarabakinyi bafise physique gusa barabakinyi bafise technique no kuvuga ngo abakinyi bafise technique bari nyuma nshatse kuvuga kuri kano urafise Jordi Riyongora urafise Frank Nduwimana urafise Abedi Bigirimana urafise na Shassir Nahimana nawe ni wa mukina nimero 10 kandi mwiza natamaze utekerakina umaze kumbwira shikirisha kuri batatu uwitwa Jean Claude na kubitwa Frank Nduwimana umaze kumbwira uwitwa Joseph Shimirimana abakiyashika kuri bane bose nta mukino umwe yigeze ashobora kubagira iki aho nyura mu kibuga uno musugiye kumbwira ngo mizizamwe abakenye uno musatiza nimero 9 yinje karagwe no defense ariko mbega yateye imipira ingahe mu igori ko n'amashuti yateye mu igori wasanga karacisha inyuma ni wa mukino uvuga ngo uno musi wamenga yanarushe cyane va ikintu ca finition zero ahubwo ikintu ashoboye n'iki kugumana umupira kuguru akaraba ngena ashobora guha umupira kuriya ico kintu ndakimwemera mugabo finition ntayo nigeze ndamubona je n'ukuri ndakubwije ukuri ridike iyo tutaba twarakiniye hano mu Burundi ngo mbone imyemenyerezo ya equipe nationale nta kintu nakabaye imvuga n'ukuri nari guceceka nkavuga ngo birashoboka ko Kamana Karima atakintu yatanze ciza birashoboka ko naba Edson atakintu ciza yatanze nanibagiye na birashoboka ko Edson Munaba Shassir Nahimana general vya entraînement za equipe nationale nabonye n'ivyo urugero rwa Vansi mugabo wa Vansi na Shechere muri kajya kanya bariko barakina ariko akinishwa akesha ca ku ruhande hariya kwa Jean Claude Girumugisha nabonye Frank Nduwimana urugero rwiwe ariko arerekana ukabona ngo numukinya afise ishaka mu kibuga abizi neza ngo naje bushasha muri equipe nationale kurondera ikibanza ashaka gutsindira ukaraba umukino wakinywe n'aba bakinyi bagiye batandukanye ba Abedi Bigirimana Abedi yaradukiniye muri entraînement za mbere za equipe nationale ariko asa n'ubukina nkaho yokina kuri nimero 6 nkabona qualité technique gera match ziri muri Abedi Bigirimana Abedi Bigirimana n'umukinyi w'igitangaza nivyo so mukinyi mvuga ngo liste de base yatanguje yari mbi cyane mugabo yatanguje ubwa mbere na mbere liste de base tagira nimero 10 sivyo atanguje liste de base tagira nimero 10 nta kibazo kubera ko afise umugabo yitwa Bofis Caleb ndetse na Avance adakeneye gutakazamwo numwe caki nico kwanga gutakaza umukinyi numwe mu bakinyi batangura mu kibuga hanyuma impinduka yakoze eske zari strategique kuri equipe nationale ku buryo twavuga ngo hari ikintu kije guhinduka wisunze n'impinduka zari ko zirakogwa navuga ngo na equipe nationale ya Kenya ku bwanje ni oya ariko sinzi reka turindire match zindi zikurikira mugabo n'ubundi bibandanye bindira makinga mwijambo mu rugamba mumenyereza ariko akinisha abakinyi atarabona neza urugero rwabo nivyo bashobora kumuha mu kibuga mwijambo rimwe Patrick na Yusoni remplacement yakoze imwe yonyene je ku bwanje yabaye nziza ni ukura mu Gayere Bigirimana akiriza Abedi Bigirimana ubundi abandi bakinyi bose sinovuga ngo ni babi umbwiye ukuyemwo musanga ndukaniza mu kono Eridinho buriya nivyo Eridinho harakana murushije mugabo nta tandukaniro rinini rihari hagati y'ano bakinyi bakushika kuri babiri ukuyemwo kana Kimana zakorewe rega abakinyi bose babiri nivyo urashaka kuraba mbega Kirongozi agiye kuba yinjira ni giki yakoze kitacyakoze witwa nde kana Kimana BMV rega kanatsinda bwana Ridike niyo remplacement twita nka nziza ashoboye gukorwa no mumenyereza sangwa bayani Patrick raba umunota yagiye kuberako umunota 73 niyo remplacement za mbere zateye kuba iyo twita ko ari nziza rero yagiye kuba ku munota 85 urabizi equipe rero equipe ya Kenya Yuno Beni iyo remplacement ya mbere yagiye gukorwa ku munota wa 45 neza cyane bakiva mu gice cyambere niyo yagerageje kutwiga uburyo yoza kudutsinda gusumba uko Burundi yari kwiga uburyo yego ni sawa ko ukaratsinda umumenyereza Jesse no mwagiriza ibintu byinshi cyane gose mugabo none gashahu umukinya amazi minota
70 ningahe yiruka akora mu kibuga kubera abakinyi badakwiye kugira ngo agwana arabe yuko igihugu ciwe kidatsindwa igitsindo urakeka vyoroshe ko Mario match kagira ku minota 80 kangaha gikina neza bigoye equipe iradusatira bacisha imipira hagati mu kibuga ukabona ngo umukinyi arinjira agakata mu bamiriye kaho menga ni Kamana Karima ariko ahura na Magara Young Boys ewana ukabona ko bariko baratwinjira mugabo n'ubundi turabura umorganisateur w'urukino mu minota yose twakinye novuga ko rero si bibi kubakinyi ibyo bakinye mu kibuga ndetse bitanze bigaragara vraiment ukabona ngo bariko baritanga kuri barabona ko hari kinogo camaze kuboneka cimbitse bategerezwa kugerageza kuzuza mugabo je ko bwanje nemeza ngo nuko byagenze kose vraiment ikosa ryabaye kubijanye no gusubiriza umumenyereza yakoze nyuma yo guhabwa ikarata itukura ni jambo rimwe ndabaza ikibazo twavuze amakosa yabaye kuri twa Patrice cyangwa Mayani ese kuno munsi ivyo ko turavuga vyose niba twabonye ibintu vyapfuye witwa Patrice cyangwa Mayani arafise insiguro cyo yatanga ku barundi n'abarundi kazi ngo vyo batsinzwe nta mu rugamba batsinzwe kubera ko novuga ngo witwa uno mukinyi w'inta mu rugamba ndavuga kana nako witwa Karebe agiye ko agira ikibazo c'imvune ibintu vyose byaba vyaparanganya byose mu kibuga tubite kubera ariko witwa Karebe yagize ikibazo c'imvune nako yagize ikibazo cyo kuba aronka ikati tukura kiri kare canke n'uwitwa ndavuga ngo uno mumenyeza Patrick cyangwa Mayani nawe nyine afise amakosa naho barakinye 10 badakwiye sinoshira kure ko twakinye turabakinye 10 kubera ko bino bintu bihungabanya equipe kubera nakubwiye ubundi kumumenyereza nico kintu kigoye nico kintu je ntoshobora kumwigisha nk'umumenyereza nka Sangwa Mani Patrick igihe twamaze kuronka ikarata itukura ni kibazo nahera ko mvuga ngo nabonye umuntu yabajije ikibazo arabaza ngo uhawe ikarata itukura mu kibuga ninde mukinyi wo sacrifice kugira ngo ubandanye ukina urukino rwiza rero novuga ko jewe iki si kintu no kwigisha Sangwa Mani Patrick ngo wokuramwo nde canke ukwica ikibanza kihe kugira ngo ibindi bintu bice bigenda neza mugabo nk'umuntu akunze gukurikirana football y'iki gihe ndabizi neza ngo nta musatirizi mwiza kesha akunze kuboneka iyo hatari nimero 10 mwiza hagati mu kibuga iyo hatari organize equipe zitegerezwa kunwa umuti kubera ko biragoye gupfa gusatira equipe mu gihe udafise abakinyi beza bagati novuga ko ikintu cyonyine twa profis ni ubushobozi personnel bwa Jack Rodigira umugisha ni ubushobozi personnel bwa Marco Weymanzi ni ubushobozi personnel bwa Jonathan Ahimana canke uno mugabo yitwa Muderi Akbar mugabo kubijanye na tactique z'umumenyereza inyuma yo guhabwa ikarata itukura nta ruhande runini nabibonyemo je navuga gutsindwa kw'intamba mu rugamba ukuba twabuze Bofis Kaleba kirikare nk'umukinyi w'umufilisere mwiza dofise kugeza akakanya byabaye imwe muri rero yateye intamba mu rugamba mu kibazo mugabo kandi sinonashira kureko ni na tactique za jiye zikoreshwa n'umumenyereza inyuma yo kubona bino bintu nk'umuteknisye nk'umutacticien zoba zadukoze ko kubijanye no kudatsinda ino match yo ku munsi wejo nuko kabisa bimeze ariko kandi twene tubabwirana nawe mwese twabimeko tubabwira mamwe mu majwi novuga y'abamenyereza witwa Patrice cyangwa Mayani hamwe n'umukinyi novuga ngo kapitene w'ino equipe novuga ngo nta mu rugamba reka duhere wanashaka kwijwi y'uwitwa Christophe Ndwarugira ariwe kapitene wa equipe inta mu rugamba novuga ngo ivyo tuganiriye inyuma y'urukino rwo ku munsi wejo bakina inta mu rugamba novuga ngo ku munsi wejo je nagira mvuge kuvyerekeye ya carte rouge je kubera nari nyuma nari kumvugana nande nari kumvugana na Gaël je namenye ko ariko Karebe aje kumpamagara mvugire ngo agira carte rouge gute kubera ya action umuntu wese yabona ko ata carte rouge rimwe kubera na arbitre yafashe umwanya gusa